Bana nka jewe dufate nk'akarorero kuri jewe, ubu nka jewe ari nka biro nokwinjiramwo ngiye gusaba nka dokima kanaka meze nka kuno kuntu kumba nambaye iyi tentire ku mutwe, ho kunyumviriza botera bansohora ndatira aba bana barasubiriye ntibumva. Mvuye hariya baguye bona neza wimwesha agapara freshi ugenda agatisi wasobetse agashati k'amaboko maremare, umwana nyewe urabibona umwana aberewe akomwe waza basi ubu bakaca bakubona ariko sindiko mvuga wewe. Reka ntangure ndabaramutsa abakunzi ba Trésor Talks, Trésor Family, jewe ni Trésor. Nkuko bisanzwe twama twabaziniye abatumire badasanzwe, none musi twaje n'abandi batumire. Reka ndabaha ikaze babanze babidondore kugira dutangure twese tuzinanye. Dutangure ibubafu canke iburyo? Dutangure ngaha. Akoze kuba akanya mu mpaye ku basanzwe batanzi nkaba nitwa Ikezwe Imari, abasanzwe no mu Burundi niga muri Algeria mu bintu bijanye no kubaka. Murakoze. Reka mpere ndamutsa abagukurikirana, ndamutsa nawe wiyumvire kuduhereza ubutumire, ndakaramukije cyane. Hama ku mazina jewe nitwa Artile Bayisabe, amazina nahawe n'abavyeyi, hama nkaba ndi Umurundi, hama nkaba ndi umunyeshure nyene aha iwanyu muri Algeria, nkaba niga ubuvuzi bw'ibitungwa mu rurimi sinzi ko ari Igifaransa ariko niko twakoze tuvyumva ni médecine vétérinaire. Murakoze. Urumva yuko abatumire bamaze kwisanga, twamaze kwidondorana, reka twinjire na sujet yacu. Hari ibintu dukunda kubona muri societe, so kuvuga ngo ni iwacu gusa mu Burundi canke n'ahandi hose birahari kw'isi yose. Ugasanga umuntu uriko uramujija canke ngo yambaye neza ngegare yuko ari intelligent azi ibintu, ngo yambaye nabi ngo nta kintu azi, ngo afise igipara ngo egare ko ari umushingantahe. Ivyo bintu nivyo tugira twinjiremwo. Reka dutangurire presentation twatanguriye hariya, reka dutangurire wewe uvyiyumvira kwiyikirira ivyo bintu, akanya ni kwawe. Murakoze cyane. Ibintu vyo mu nyambaro tubwiye ivyo ni ibintu bisanzwe na cyane bivanye n'ahantu twakuriye, keshi bivana n'ahantu umuntu aba ari. Nk'ahantu birakunda gushikira ukaza ugasanga ugiye mu biro kanaka bakagusohora, canke ugasaba akazi bakakakwima, ukagenda akakwiyumvira bivanye ukuntu wimwesheje, ukuntu wambaye. Ivyo birakunze keshi gukora ko na cyane abajene, kuko uravye nko mu bapapa ndetse n'abamama usanga ari abantu bikwije. None ari abajene ugira abo vyari bimeze gute? Usanga ari nkuko iwacu. Urumva rero ukuntu ibintu bigenda hano muri Afrika, ndetse na Afrika benshi usanga ari imico yabo. Namwe murabizi mwaravuye mu Burundi mugashika ino keshi usanga imyambarire atari imwe. Bana nka jewe dufate nk'akarorero kuri jewe, ubu nka jewe ari nka biro nokwinjiramwo ngiye gusaba nka dokima kanaka meze nka kuno kuntu kumba nambaye iyi tentire ku mutwe, ho kunyumviriza botera bansohora ndatira aba bana barasubiriye ntibumva. Ho kumviriza ikintu umuntu aba kujanye, ikintu umuntu kiba kimujanye, wowe uraba ubwa mbere kungene agaragara ku mubiri, ntumvize n'ivyiyumviro vyiwe. Ivyo kandi yego usanga ari bimwe bishika, no gusaba dokima ugiye gusaba gusa akazi byose birashika. Mbwa gusa imisozi nawe ntiwacu ugira ico citwazo cyo imisozi kwama imisozi ugenda usa nkuko saba kuzura hindura. Mbwa gusa igihe usanga nawe byagushikiye tavyo wari wategekanije. Nivyo bintu je ko nzi bidashikira wewe wenyene, la majorité mu gwaruka usanga ari uko nyene ibintu bidushikira. Par exemple ukinjira mu biro wowe ngo sohoka, noneho ya education yacu urayizi. None ivyo bintu burya hari aho vyoba bisanira n'indero canke mwe mubibona gute nk'ugwaruka? Je nk'ugwaruka kungene ndabibona
birya bintu birashika ubwa gusa ntituze turirengagiza yuko n'imico ahantu tuba turi ibikenewe irakenewe urumva mugabo gusa abantu nabo badukurira tuguma muri ya mico turabona yuko n'isi ibiriko iratera imbere. oya ahubwo kw'ivyo vy'intuzenya vy'indero bo urabiye ku myambarire ntushobora gutora umuntu uko ameze indani ariko urabiye hanze bashobora kuvuga ati none kweri uyo muntu muravye uko kumbe indani ni umuntu muzima. Je nkaje hari ibintu vyahoroze bikunda kunshi ese n'ubu ngira biracashika kuko jewe mbo ndakunda ikabutura ahantu nigeze kwigira ninjiye bagize ati we oya reka ngo aha nta muntu yinjira yambaye ikabutura jewe mfise amafaranga yiwanje wigiriye ahantu none munyankira gute kandi nkaho usanga hari mu kabari none ugira kariko nyene waza wumva ngo none birya bintu normalement ndazi mwese murakunda gusoma utuntu hariya no hino y'indero canke n'ibihugu vyateye imbere nkeka bimwe na bimwe muba mumaze kubitemberera none birya bintu vyaba vyavuye bishika haba n'umuntu ashobora kwiyumva nabi canke ari inconfortable kubera ico kintu nyene cyangwa usanga umuntu ariko araduza kamere ku bintu bitari bikenewe kandi kari akantu gato n'ivyo ntivyavuye he uvuze ngo aho vyavuye ntiwotora neza iyo vyavuye basi bivanye n'imico y'umuntu aho abavuye iyo yavukiye uko agenda basi nk'abavyeyi bivana umuntu aba yakuranye n'abavyeyi impanuro baba baramuhereje cyangwa ko yakuze bakubita ega abavyeyi bashika bagakubitana nawe nyene muri ico gihe muri kumurambara neza ku buryo ugiye hanze bakuvuga ukundi ariko umuvyeyi nawe akwivugira neza uri umwana mwiza mugana ushitse hanze kavumagura basi kera n'ivyubu barakwiye kubitahura je nkanje ubwanje sinofata umuntu ndamuhora inyambaro ngo nuko asanzwe ameze indani oya kuko ndiyizi ndabazi abo twagendanye benshi turazinanye gusa rero generation z'abavyeyi biwacu nabo rero abaza badutahure kuko bafise ukuru nabo batahurana hagati yabo. Ivyo bintu nyene navuze nivyo nk'ubu bana nk'ubu nkuko nyene twakuze abantu benshi twirefera ku bazungu ko nyene baje ubwa mbere baza bambaye ko ntubaza wambaye agatisi n'agakoti wacabona yuko umuntu aje yambaye itisi canke n'ikoti aba afise ibintu vyiyumviro vyinshi canke wese ari ukuntu usanga nk'umuntu yimyesheje nk'igipara umuntu yimyesheje igipara societe twa twarakuriyemo abakaze hano hose agiye niho bashira imbere nk'ubu turi muri groupe y'abantu avuga turya muntu niwe abatwara kumbe nturabe ibi uramanza ukaraba ati kabasha uno muntu yakoze iki ubwa mbere wewe wihutira kuraba kuba yambaye itisi yanazobetse n'igipara ku mutwe sinzi nuwo kungene nawe uvyumva. Je nibaza yuko bino bintu ni birebire kandi nika zigenda ziraba hirya no hino ndazi surtout mu bajene à 80% ni ibintu bibashikira ugasanga umuntu misi yose ngo wewe ngo wambara gutya ngo umeze gutya ngo wewe wimosha gutya umeze gutya ntibarabe n'ibintu yoba akora vyiza bakagenda bakajija umuntu biciye mu nyambaro canke mu nyimwesho ugasanga nico kintu barabiyeko point de référence yiwe nivyo nyene ntibamenye yuko ugwaruka bivanye no ku myaka afise kungene yitwara kandi afise basi n'ibindi bintu vyinshi yozokwerekana ugasanga umuntu ariko aramuca intege kandi umuntu aciwe intege akiri muto arabikurana ugasanga umuntu ntiyiyumva neza ni ibintu bigenda biramukurikirana bukebuke. None nk'ubu ubona habuze nk'ubu nka telefone nka twe muri bano bantu batatu ubona nk'ubu ari nkande ari nk'umuntu nk'ubu nyene boca batera bafata hano nyene ubariye jewe mbariye wewe canke uyu je mbariye wewe turabiye kuki turabiye ku nyene tugaragara hano nyene turi hano wewe tugaragara
mbona yo bari wewe. yaba ari wewe kuravye rero nk'iyo mishatsi ho nyene no gusokoza ntunasokoza ivyo bintu mbe washize mu mutwe nk'ibiki. Reka tubanze tubarire umuhungu aducire urubanza ubona yo barinde. Murakoze ariko je ntabwo ndi umucamanza ariko nk'ubise ikaburanga turi batatu vyongora byo tugora gutora kuko uravye nka wewe nkaca nzi wawe nanje wanje ntihabuze ibindi ngira abakunzi hari abo tubwira. Reka abakunzi bacu ba Trésor Talks baze gutubarira vraiment umuntu bishitse akaba telefone mu mitwe batatu umuntu botangura gusopa irya mbere. Mbo jengira ndabaze basi mu nkuru ntoyi nko nkaje bakamba ari nkabambaza ngo mwesha ngo gutyo ngo bigenze gute mweshe gipara none kayemwe babimpore canke je ni nko kanje no babaza ne nka wiyumve kugira itentere gute abo ntibabonye nk'umuzungu uzi ko turukiri batoyi waza woma ngo jewe ngo nkina ngo nimero 7 si yari 7 ngo nkina nimero 10 Messi ngo Lionel Messi wowe akora wizi ngo Messi Ronaldo ngo Messi Ronaldo wowe baba bikuye gute ugira wiyumvire akantu k'idrede kugira guje karutangurane nuno mutumire wacu we vyagenze gute. Je akantu kugira ndakiyumvire je ubwa mbere nkiri umwana narakunda umukinyi yitwa Neymar urumva ko Neymar na Neymar bijanye navuga ati jewe ntegezwa kuba kwino myaka zogaragara nka Neymar urabona nakano akantu kaba kica. None rero vyagenze gute abavyeyi barakorohereje canke bitanguye kuza ubukuze nyene uburi free. Oya je si kuba n'ubu kuba nkuzi je kuva ndi umwana abavyeyi bambanira warakora ico ushaka mbwa gusa haryo usanga nawe warengeje avuze ati mwana kosora gira kanuko yaryo usanga n'umwana wamubanira kuva kiri mutoyi ugasanga baguma bamubuza ibintu yamaze gukura kubera bamaze kuronka umwanya wo kwidegemvya usanga akora n'ibintu akuze atakuze akiri muto vyandi bavuga roturu daje kandi nonye nkabya uco bibona ugasanga nk'umuntu w'umutama ako akora ibintu by'umuntu y'imyaka 20 ako bikora hakiri kare. Asha ivyo bidushikira turi benshi we nawe nihiye nkuru iri inyuma yuko kuntu witeraga kwafe ko nzirikana yuko hari abo mwoba mutabihurizako. Oya ibi inyene mbo simwa mu bihurizeko ariko kandi generation nkawe ndazi kunyemera. Oya jewe kuri generation nanje murabibona je vraiment tuno tuntu sinovuga ngo naturabiye kuri runaka ni ibintu nyene biza bagatireka nkora ibi bivanye sero n'umwanya nta kivyihisha inyuma kandi no gukora icyo umutima ukubariye atanga isombi canke ibindi bintu vyihisha inyuma y'ikintu gishaka gikore utaravye banaka nta banaka bahari mw'inosi ubuzima ni gwawe ubuzima ni gwanje rero nawe ndabikora vyose nyene nkuko ndavyumva kandi tugashishikariza no gwaruka gukora ikintu akazi kora kariko kose ruke ushaka si kwerekana ico ushoboye oya wewe kora uko vyumva ufise ubuzima bumwe sinzi ko ico kintu tugihuriza ko namwe ico kintu turagihurizako kungene ugaragara n'ivyo ukora biba bitandukanye bagusa tutagiye turirengagiza ari umuntu uko agaragara n'ivyo akora ugasanga birasa ntitugume twibanda kuri kote foro na kote faible tukezwa kwishirako ari umuntu kora wasanzwe bazi kungene ameze n'ivyo akora birateba navyo nyene bikaguma akora kwa kundi. Oya nkobo nka wewe mbo keshi ibintu usanga bimusa nawe uri mwiterere ogira ntibabigize kwera umukinyi ego uzo kwera umukinyi bagose kiretse n'icyo apana kuba ngo n'umukinyi hari n'abandi basanzwe babigira atari abakinyi n'umuririmbyi rega w'Imana na bino yobigira muga sinzi ko bokwemera ko winjira mu isengero mu rusengero baca bagusohora mbo basi ico no vuga umuntu wese nkuko Trésor yabivuze yokora ivyo yiyumva uko yiyumva biharimo kuko hazogera igihe yumvira ati ivyo ntakoze kijya gihe nari kwiruka kijya gihe iki gihe nacyo nkakora ivya kino gihe nyene kuko usanga nyene retour d'âge ushoboye gukora bya bintu utakoze muri bwa butora nyene ugasanga biriko bigenda nabi muri bwa busaza kandi ukiri muto byagenda neza
kandi rero ngaha kuri ino shene ntitubuze abantu begeye imbere badusumba mu myaka, harimwo n'abantu bakuze batubarira yuko ngo uko usa nivyo biranga n'ivyo ukora, uko wambara, uko wimwesha nivyo biranga uko ufatwa, naho nta kantu mwobabarira? Jewe nk'akantu nobabarira, burya guhanura umuntu biragoye, guhanura umuntu biragoye wowe nyene ukeneye guhinduka uramanza wewe ukavyiyumvamwo, hari umuntu ushobora kuba yati kora iki n'iki mbwa atavyiyumvamwo ugaca umenga uri mu nguvu we nawe ukamenga muba ari ikintu uti jewe yoba ampinze sawa nanje nkora ikintu, kugira umuntu ahinduke nuko umanza akavyiyumvamwo ubwiwe ko yohinduka, kandi si uko imisi yose wokwiyumvamwo ko ikintu wogihindura, birasaba yuko bariko baraguhanura urumviriza, hanyuma uvuga ati mwa bino bintu nakoze nokosoramwo iki, nokongezamwo iki mwa bino bintu vyose bambariye. Ku mpanuro abakunzi bawe umuntu ashoboye gutora impanuro yozitora, ariko kandi umuntu gutora impanuro niwe yihanura ubwiwe. Nk'ubu uriyumvira ati mbega none nk'ubu jewe iki ukuntu ndimwo inyifato yanje eske abana banje bazoyibona gute? Mbega abana banje nibakora ibi bintu ndiko ndakora nzobinezerererwa nkuko nawe abavyeyi ubu ntuzi ukuntu babifata, hari igihe usanga bajingitwa bababara bakubonye nkuko par exemple wakuze hariya wavuye hariya baguwe bona neza wimwesha agapara fresh ugenda agatisi wasobetse agashati k'amaboko maremare, umwana nyewe urabibona umwana aberewe akomwe waza basi ubu bakaca bakubona ariko sindiko mvuga wewe sindiko mvuga Trezor basi bakakubona ukiyumvira ati none bigenda gute nanje umwana nzomunezerererwa, eske jewe aho ndi baranezererewe? Hari uco usanga ibintu biriko bigenda neza ko witwara kose umwana wawe nawe ko azitwara uzokwa mumunezererewe ibihe byose. Rero akantu nanje nariko ndavuga aho kantu ngo baranezererewe bande nkeneye ko banezererewe, ako niko ndiko ndanga. Ubu turi mw'isi dukeneye gukora ibintu bizima, gukora ibintu bizima noneho rega mw'isi se abantu benshi bategezwa kunezerererwa, nubwo gukora ibintu biri asamposa vyiza si abantu bategezwa kunezererwa bose. Wewe ukora iki umutima ukubariye gusa nyene ntuja mu ngeso mbi canke mu bintu vyononera umuntu, wewe kora ibintu vyiza n'Imana yawe ibivarida. Rero uvuga ngo banaka ngo banezererwa abandi abariho bakunezerererwa, nubwo wokwimura ico gipara hariho abatakunezerererwa, ati nuko nyene je niko ndavyumva sinzi nkamwe. Ariko nubwo wewe ubwo uravuza akantu ko kunezera Imana, tubukanye ko umuvyara Imana ya kabiri uzogira inezereza abavyeyi bawe n'Imana nayo abantu bobo twegura tuzi natwe. Niko bimeze burya tuyakuntu nk'ivyo vy'Imana, none nkawe dufate winjiye nko mw'isengero, aho winjiye nko mw'isengero bazatimbeka basha uyu munyavyaha avuye hehe wakonye niyo mishatsi cyo bakora gusa gusohora hanze, nako niho gusohora hanze kubera twoba turi mw'isengero, bagusa umuntu wese yokubona ati umuntu n'umunyavyaha, wewe nkawe uvyiyumva ko gute? Karege usanga ari nawe wazi no kuririmba, ari wafise amajwi yose yoteramisha urusengero, kandi ari nawe yosengera n'umuntu akamurambika kibiganza akabarakiza, ariko kubera kuko yimereye akaca gusohoka kuko bakubonye hanze atakuzi indani. Ivyo bintu ndumva ntitugira tubihurizeko, kubera kuba exemplaire mu ibintu kuba bishoboye no kuba ugaragara kungene wiyumva, ivyo bintu ndibaza yuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba ushika mu rusengero ugasenga wifitiye agakwafi kawe wiyambariye ako gatisi iyo mpuzu yawe, je nibaza ko ivyo bintu ntibisa, ni za mentalite nyene no muri twaba turavuga guherana kare. None mu gihe twaba tugifise ivyo bintu ngo wimosha gutya ngo uri umuntu w'Imana, ngo wimosha urumva ugasanga umengo turiko duca mu mice abantu wewe urumva hari ab'Imana n'abashetani, wumva ivyo bintu bisa?
wumva uko umuntu asa nivyo nyene twari turavuga umuntu ashika mu biro aje kukwitura ngo wewe ngo banze usohoke ngo ntande rugira ivyo birasa umuntu ataja munimwe muravugana umenya ko atanderagira canke umenya ko atazi kuririmba nkuko wabivuze mu rushengero ivyo mpumva bisa oya nivyo nyene abantu bibaza niyo mpamvu twavuze ati umuntu uko umubona exterieur ari uko interieur aba ameze uko aba ameze neza cyangwa ugasanga asa kwa kundi asa nyene inyuma uko ndumva ivyo bintu koja mu mapfuye menshi atandukanye ubwo gusa ko umuntu uko akura niko abona agenda arabona ati ibintu jewe kuno myaka mfise no kwitwara uku nkakora ibi geranije n'ahantu nshaka kugera kubera n'abantu twese ntitahura ikintu kimwe uko utahura ibintu siko je ndabitahura nuko utahura ibintu siko ndabitahura urumva ibintu biba bigoye mbwa gusa cyo mugerageza kuba muri abantu ba groupe nukagerageza mugashira ivyiyumviro hamwe ati nk'ubu dukoze iki n'iki twoshika hehe turi muri groupe y'abantu taravye kungena umuntu asa uko yambaye je numva ari uko ndavyiyumvamo nivyo n'ubundi twebwe urwaruka nitwe Burundi bw'ejo nitwe si yejo Afrika yejo rero tukazogumana ivyo bintu n'ubundi si itandukaniro ryo kwambara gusa hariho n'ibintu vy'amadini ngo udasenga ni vyinshi gusa ivyo reka tubireke reka two biteguriye ikindi kiganiro mugabo ni kuraba umuntu ivyo ashoboye ivyo bintu vyo kumwinjirira mu buzima ukabireka ukaraba wowe ico aza kuguha sawa neza cyane kugira ngo tubone dutera imbere ariko umuntu ashobora kuba ari forum sanga kumwera imina ngo ni kubera ngo yambara gutya ivyo bintu nyene nivyo bintu wumva dukeneye guhindura muri twebwe ugasanga umuntu ngo kumwe bamwe bivuga ngo atagipara ngo ameze uku nyene ijambo kombe biri ndani navyo basi turakwiye kureka izo mentality umuntu kamufata uko muzi atakumuzi naho kamwiga uko ari apana kumuyumvira uko utamuzi twaciye ku mapoe menshi reka tugire ako twoba nka comme suggestion kugira ngo n'ubundi tubandanye dusangira ivyiyumviro n'aba bakuru bacu batoyi bacu abo turi mu bigero bimwe kugira tubandanye tugira societe imeze neza urwaruka rwiteje imbere urwaruka ruri ouvert prêt yo gukorana n'abantu bose mu mico itandukanye nakaye kajambo mwobabarira je nk'ukuntu haravuze kuri suggestion je nk'abantu batoyi boraba bakaza barumviriza impanuro z'abantu babasumba n'abantu batureze nibo batumye dushika ibintu byose nibo tubikesha ariko uno usanga n'umuntu mutoyi akuba ari ikintu ugaca bitwaza ngo nuko musumba nk'umwana w'ubusumba we ngo sinokumbiriza umviza nawe nyene gashora nk'ikintu yokubarira akagukosora je ico no gira station yiwanje numva nk'abantu bababye abavyeyi ntiwo kwihutira cyane kubona uko urwaruka rw'ubu ruri basi reka ndabaha nk'akarorero kuri yo ntuze twekera telefone Android azabumva ati nya santushe ndode umuntu afise santushe nko muvi ruhande ariko ubu turazifitiye turaraba ivyo dushaka iki ariko aho hambere sinibaza ko vyari biri rero abavyeyi ntiboca bihutira cyane kumengo twataye akaranga habaye iki oya umutima dufise ni wa wundi turacari kwa kundi kandi ibintu nitwe hejo nitwe kazoza kejo Afrika yejo turabizeza ko ibintu bizogenda neza ntimuzorabe ngo urya mwana ngo yakuze yambara uku ngo niyashika bizogenda gute nitwagerageza tuzovyiga tuce turaba uko bigenda ego murumva yuko gwaruka no gushimira abatureze tukabandanya tubagamburukira naka niho n'imiheza giripfa
hama igisigaye ukaba wewe nyene mu kazi ukora, mu vyo ukora vyose, ukabandanya ugerageza ingene wotera imbere, mugabo ukaba wewe nyene, ukaba wewe wa nyawe apana ibintu vyo kuraba bariya na bariya. Igisigaye reka nshimire bano batumire bemeye kuza tugasangira kino kiganiro, ndazi yuko bigomwe tumwe na turiya kugira bashobore gushika. Mwakoze cane. namwe murakoze. nawe urakoze cane. Hama igisigaye naco ndabasaba kugira subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro dukora bibandanye bishikira abo twabigeneye. Murakoze cane.